urondeye restaurant nziza igezweho iteka neza kandi bisukuye urabura nyarukire muri restaurant Pilgrim wifuza gufungura poulet iteguye neza zirahari bakufitiye n'ubwoko bw'amapiza atandukanye pizza vegetalien pizza au poulet n'izindi zitandukanye sivyo gusa restaurant Pilgrim bakufitiye na hoteli tutibagiye n'ama ice cream kubifuza gukora ama anniversaire n'ikibanza ciza gitomoye iri mu gisagara ca Bujumbura ibarabara bitiwe Boulevard Pluna inimero 17 impandi ya magaze budget. Uretse ukuntu namaze iminsi nza ngaka umuvugishwa nkaba wa gatanu w'icumi nkaba 30 nkataha ntatunganirije uno munsi yavuze ati ntegerezwa kuzinduka ashe ndazahera kuri jewe nayo intebe yiwe yamiriri imimetse neza turindire kweri mugabo wewe wakoresha urutonde ravye ku kidengere c'ibetesida wiburutse wabu wa mbere niwe yakira aha ndazi ivyi wanje biratunganirizwa gusumba abandi narinzi ni wacu gaturindire kweri akoze ibana mugabo barakashe barahezagiwe no kuti mane shishize kumusiga n'amayitaje meshi aze yaronke uronka inzu nk'iyo udakorera imana mukuri Misa. Ego ki. Muje kuri amutumishi. Ego. Asha ntaratangura kwakira. Ntaratangura kweri. Mugabo ngerageje kuraba. Asha. Nukure amasaha agomba gere mu kanya ndazaraza. Araza. Atwe twabaye abahizi kuba twazindutse. Aburazi mu kandi kanya. Bararindiye muka. Benshi. Yari sinaje nkatana atashikiri. Hari abantu bashika 50. Oya genda shikirwa. Abo batashikiriwe yabaye bahati yabo mbigenda. Oya mugabo wereka birumvikana. Iyo umuntu none ikibazo ufise ikibazo gikomeye gose umva utozinduka. None je ni ryambere nje ngaha. Uyu mukozi w'Imana ari cyo muziko arakora rwose. Ati ni ryambere uje. None umva ko boba bakurangiye bakakubwira. Reka ikintu cyose akubwira. Ari n'igihugu utaravuga gacha ko. Cyose kacazende muranga byose jewe rero nta nakimwe ndamubwira ci wanje ndarabivuga oya shaka kugira ikinyegeze munsi yibuye akubwira utaranamubwira nico berega nico bishibwa mwimeye oya vrema no bandamubeshe bakorana n'amashetani batavuga Yesu reka ujya mutumishe nga reka banzumbwira uko ntavuga umviriza murate mu bintu byose avuga aravuga mu Yesu Kristo no bira kandi biragoye gutahura nta muntu akora mu manyanga yoronka inzu nkiyi hari umuntu yoronka inzu nkiyi ahubwo gusa twotumbora agakurikiza urutonde kujya ngena ahora rukurikiza no kuri Jakurikiza abaje kangurira oya ntahera kuri wewe yega niki je nazindutse oya hera kuri jewe oya urumva urambabarira kubera jewe nasiza kabebe umugisha n'uwa mbere ntaco na ntevya reka none ukijijwe ikibazo kimwe mfise reka kibona naragirije ubyo bwose ntibinzoga birana rega we nta kuntu woba uwa mbere kubera cyo ntazi ibibazo mfise ibibazo mfise jewe none ko wari watonze naratigise mpebu buyoga biranka cya kubagenzi biranka hari umwe wamaye umuti ndanywa biranka ubwire ubwo buyoga reka nta mahera nkitunga ati Shalom. Nashi nako nene yamutumishi nibareke gambere uja aho nyene arashobora gushika cya kubwira ko wayicaye oya yatani zo yawe nashaka umuntu basangira icyo bahiro reka niwe nari nkeneye umuntu abona n'ibintu waraye urarota ibintu byose urakora akabikubwira mu garagara urana nkawe uri umukobwa ukaba warihenze gusa amagufuruka kura abikubwira azarani ugapana mu bantu niko mutangoye kugira ubwoba oya uyo ni wesawa ni wesawa no kuratura uravuga ubwira Imana mugangira cyakura wa mugabo ntuze ya Jamzi imodoka yiwe iheruka gushaja ku kiraro yari yamubwiye ati wicunge bazogutera umushwara oya imodoka mu kwaka ntiyahereye mu moteri hejuru imanuka kandi yari yabimubwiye uko nyene
hari abakozi b'Imana bakora rega imodoka zicaziba imodoka ico badebloke yatwe guhira amukuyo bamenye ikiyo oya Imwe naronde nazungurutse ivyumba byose nabuze umuyumbo nabuze pastor avuga ikintu uragiye mu byumba byinshi nta kimwe ntarazunguruka ku mukungu wose iyo mugahungu sinamayo reka reka we ko wagenda yatacho bagusa kumagara hari umusore usanga abantu bose barambara he bari Imana Mutima irishura muhungu abana amaze kwabutura aba we ko wazungurutse aho hose batigeze bagusa je bansabye isaki rera ufise kibazo none sinayimuhaye ikintu cyonyibuka ikampasha iki umutwa urabufise nuko yobintu oya tekana washitse irishura nabi ayitwaka oya hari gabe kwa hari gabe kwa kibotuma ndamubwira amahoro y'Imana bane nawe amahoro y'Imana abe mu bantu bawe amen Wamwigeme. Wamwigeme. In the name of Jesus. Wewe wagerageje kwicara kuri ino ntebe. Ugishika. Akubeshe. Kuko ndi mu masengesho. Imana yambwiye ko hariho umukobwa aza kuba yisukishije ibisuko. Ni wewe nyine. Kandi ndiko ndasenga Imana yambwiye ati impuzu za kuba wambaye y'ubukaroka hari amabara za kuba yirimo ahuye n'impuzu z'umumama za kubuza uwo mumama yako avuga yuko jewe nshobora kuba ndi umuntu nkoresha imbaraga zivuye mu kutsima mama ndakubeshe ndakubeshe nimuzohorere mupinga n'ubushobozi bw'Imana bakora mu bantu amen amen akira imbabazi zivuye ku Mana ndaba maso wewe urafise ikibazo mu gikiriza cawe cyane ino iburyo hakungene iyo uryamye igikiriza kikujya bikaca bifatana n'ino ry'agaherereza bica bifatana n'ino ry'agaherereza uhora usanagurika mwijoro utamba ibintu by'agatebetebe ukasho kubita gakomakoma hasi ndakubeshe narahonyoye n'umwana wewe mama udandaza ubufu kugindwi ufise umudayimoni w'inyatsi uradandaza amahese ntubone yagiye amahera ashira mu gasakoshi wagenda kuraba gasanga yagiye nagomba ndakubwire yuko hari umuntu aje kugurira ubufu arabisiga hajya hahana ni washika ubufu bwose ufise muri stock uko nkumurira hajya muri amafureke hanyuma mutangure gushasha nta washitse ngaha za kugenda imboko bokonse mugisha w'Imana urahari kuri mwebwe amen amen wa mukobwa ndakumva papa wewe wagize amasengesho menshi wazungutse mu vyumba vy'amasengesho byinshi cyane za tambrari yo hiyo ngugiye ku misozi gusenga aha umesha fika kwenye kiboko yao amen kwenye kiboko yao amen kwenye madhabahu hari imbaraga z'Imana inkomezi z'Imana amen wewe ufise ikibazo cyo kutaronka umuntu uragitoye waniconye abahungu bose bakuresha hageze yuko bogutwara bica biva niconye wewe nta muhungu ari muri Angleterre hari umuhungu yitwa Steve ari mu Bufaransa muri Bordeaux aho bita Pasaka yaragerageje yo kukurondera aratanga n'inkwano atari ngo mugire mariage mugabo byaranse ashatwara umukobwa w'umunyarwandakazi nabe ndababwira mugenda mu bwuma bw'amasengesho bw'uburofa bw'upukupuku mukoberwa ahantu hari by'ukuri muvugishwa w'Imana ukuri amen amen umefika kwenye kiboko yao vy'wani bigomba bifata intumbero wewe niwe wabaye wa mbere gushika ngaha washitse 6:43 ndakubesheje wewe ufise ikibazo cyo kunywa inzoga ugiye mu kabara ahantu hari amasupeso ugenda ugashira ku munwa bakugururirayo ugeze muhiruka Rwanda ivyo munzu kagurisha wifuza guheba inzoga nico kintu kiko kagutiranya na muryango wawe ndababesheye ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kutagira ibikorwa kwa gupfuye
Uriya mugomba mwakira ugukira. Ni bande bifuza. Amen dadi. Amen. Ni bande bifuza gukira. Amen. Papa jewe. Wewe ufise ikibazo c'inzoka. Duga hejuru. Nabona ngaho ibidiri ngaho mukuru. Tumushimira Imana. Wewe nawe. Tumushimira Imana. Wewe Alice. Ukeneye mugabo. Ego papa. Aha. Ego. Ujya mugaranyuruza amaguru. Minota 30. Ego. Aha niho birongereka. Kwenye madhabahu kiboko yao. Uraduza amaguru. Uraduza amaguru. Wewe nawe. Aha. Agatebetebe aho. Ego. Amaguru hejuru amaboko hasi. Dadi jewe. Wewe. Ntukeneye gukira. Aha rero. Iyi bido. Aya mazi yose yango yaheze. Ukunywa igikombe kimwe. Inyota izobiri kwiragenda igukamamo muri wewe y'inzoga. Ni wayiheza. Biza guherana n'inyota yose ufise y'inzoga nta nzoga uzosubira kunywa indu. Thank you daddy. Wewe nawe aho. Kompaje 60 mu minota 2. Burya buvuco shiko bumena. Ukwizera gutagira ibikorwa kuba gufuye ukaba uri kurashigikanya mu byo ugiye gukora umenye yuko uza gutaha ngaha atanyisha uronse. Nakubwiye ngo amaboko hasi amaguru hejuru. C'est terrible. C'est terrible. Umukozi w'Imana. Unawa mama. Marche do canal ngaha iturose nkawe. Marche do canal urayizi. Urayizi. Marche do canal uhera ngaha. Umviriza bisa amategeko uhera ngaha. Ayibona? Uzunguke ngashira 50. Yego. Kandi uri kurazunguruka. Ugashidikana ya mu bintu na kimwe ndakubwiye. Umenye yuko ibyo wifuza. Uwo mudemoni w'inyatsa kuri imwe bizabiheze. Yego, zunguruka. Zunguruke. Itura 50. Nta nituro ya biragiye. Pastor. Wanje ndaguhamagaye. Pastor, ndamenetse igikarata. Ukeneye gukira? Nta n'umuntu turamarayo ngo uramenetse igikarata. Ukeneye gukira? Ndabishaka. Nta mugabo ukeneye wewe. Pastor bayo. Pastor. Wewe banda iyo bido. Ugumunwa ntakuyahetse. Pastor nofumafa. Ngo tumufa. Nofumafa. Mwajenga hamutabajije neza. Pastor nofumafa. Pastor. Mwajenga hamutabajije neza. Bayo. Mwajenga hamutabajije. Umviriza sana ugiye. Pastor. Mwajenga hamutabajije. Arugufana afu. Umviriza. Mama. Mukeneye kuzomara iminsi 30 ngaha. Pastor arugufajene afu. Mukeneye kuzomara iminsi 30 ngaha. Tanguye gufunda. Ukeneye kuzomara iminsi 30 ngaha. Umukondo tanguye gufunda. Ntahuja. Mwibido. Iyi bido y'amazi makuyiheze. Nawe we rero wayitanguye. Utayihejeje bikuviramo ingwara y'ibisa. Yesu. Kuko wamaze kwinjira muri programme ya Deliverance. Nagomba ndakubwira na wamaze kwinjira mu rutonde. Ukabona utabandanije uko nagomba ndakubwire nijuru ntuzorunguruka. Hanyuma nawe nimba utagomba kubandanya ibi nagomba ndakubwira nta n'umuhungu n'umwe azosubira kukuraba ibyahumye uzobandanya uko nyine urumwe huruka. Oya nje sinu musoti. Urabona wewe ukabona ndamaze y'aminota 30. Nje sinu musoti. Umbiza nabwire. Ukabona amaze y'aminota 30 kuye ngaha imodoka ikigukubita igipande bizoba bihetse. Pastor. Omoje nta kintu subira kuvuga imesigaye muje kubikora. Urafundutse. Yewe. Ibisigaye mu itabu by'iwanyu cewe nababwiye. Fata ingingo rero yiwanyu. Pastor sabira simwe ngo imodoka. Fume ngo ngwani. Ndakaziye. Ibugitse biraheranye. Pastor, mbabarira Jeff mungongwa ni kinga se. Oya ugongwa ni imodoka mbere ndahiye ugongwa na Scania. Yo, ndasubiye. Yamugoma mukina watu. Kwanza mbere nyuma ya bino, umwe wese azoca yitwaza igishimo cy'amafaranga 150. Pastor, reka basi jembe yo fume ngongwa ni. Oya ni Scania. Ugomba kuba umusazi. Ugomba kuba umusazi. Ugomba kuba umusazi. Imwe bito rero yihe. Cyangwa ari byo mugomba rero. Pastor. Ukavayo
bizoba biheze unumugabo nta n'umuhungu azosangura. Basta. Basta. Ugeze ku minota 3 wewe. Basta. Basta. Nakabonye ma. Fume ngongwa basiriri. Basta, je fume ngongwa ni hirix. Aho nahejeje. Aho nahejeje. Wowe umugabo nturonka. Wowe ivy'iwawe biraheze. Wowe urabaye umusazi utayega. Wewe. Oya basta, ngongwa basiriri. Nagomba mbere ndakubwira kandi ndakugonga he hagaze. Ugomba uca telefone. Oya basta. Je kana subiye. Skani yawe kugonga. Oya. Mbere rya kera. Oya. Ariyo nabonye ndetse ko inzira paka yo. Oya. Basi ngongwa Rero muvyina nubu. Murashaka muza mu vyumba ko nyamaza baho hari ubushobozi bw'Imana. Murakuchokia no chimodoka. Eh? Murakuchokia no chimodoka. Basi. Birahera nyere. Kiboko yawo. Birahera. Kiboko yawo. Nababwiye. Muriko mwitera ibibazo. Muriko mwitera ibibazo mubohoka. Ahambye ibintu bishaka gukomera. Ahambye ibintu bishaka gukomera. Oya, we nakubwiye ngo iki gishika None ni- abonye. Mama. Arakonga cyane. Mama. Yesu! 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 Indoneme. Mama, no, mukoreko. No. Don't touch her. Come on, Afinaga. Mwate kondera ugukira. Eh? Wemko. Usabira ngomba. Come on, Afinaga. Turiko turaye. Subira kubikorwa rero ni ngoga. Kubikorwa. Je no kuma ngongwa je. Wamukobwa uragiye. Urya muryango ntuburenga gurya. Urya muryango ntuburenga. Nimba Imana yo mwijuru yumva nukuri nkuru. Uburinda namukurikire kambere niyicarire murabe ibikorwa bigomba bibere hajya. Basana Yesu nta gisoda nk'ico yakoresheje. Ngo ngende ukuri hano. No bishobora je. Mwabonye mgenzi wawe. Mwabonye. Simfata atanguza agakomoko. Reka ndayimare. Basta ndasubiyeyo. Subirayo ubigoga. Ndasubiye mwe wantuma. Mama. Aho nyene masheto kanara. Hasi. Ukwizera kutagira ibikorwa rero kwaguvuye. Aho ko bikorwa. Ko murafina atangaha. Basta basi tuwa basi tuzosubiye. Kubira ko bikorwa. Basta. Iminsi amajana 8 ndi mu masengesho nisonzesheje ntajya ntanwa. Ko murafina atangaho ngo ubushobozi baza ko Ufako minduru we. Basta. Uyu murimo sinzi Imana kariwa yawe gutu. Basta nimba Imana ikoresha. Ufako minduru. Nimba Imana ikoresha ukujijurira izonani. Ukozi wi. Nasi deliverance. Oya ibi bintu murakwiye. Nasi deliverance. Ushobora kurusha abantu nkuko. Ninde yaguhaye uburenganzira bwo kuvogera ku gicaniro cyo waje? We kushinyiriza nibi. Ibije navyo noshobora. Yambwiye ngo Mario bidongo umutwaro wanje uca wishurwa none irana. Ito yama. None ukwizera utagira ibikorwa ariko agupfuye. Afise ikibazo ciyo. Ugwaya Umuntu urafunurutse. Bijya bari kuragenda utunga. Kubera. Oh Yesu. Kubera. Umugabo yatukanye ngo mbesire kanari amubwiye ngo by'amakanari. Ariko mwebwe murashobora kuba ibijuju nkuko. Nze Wewe warabatijwe amazi menshi. Yo Yesu. None umuntu yabatijwe amazi menshi. Ari kukubaza izina ryo wakubatirije mugabo si we. Oya. Ibyo mushira ngaho. Oya. Ahubwo mu mwanya ndakuhuha. Yes. Reka ubushobozi bw'Imana bumanze buvyura uyu mwigeme. Ubushobozi bw'Imana buvyura uyu mwigeme. Amen. Mukobwa vyuka ndabivuze. Amen. Ivyo ugira nta bubasha na buto bifise kandi murakwiye guhinda. none uje gusambura igicaniro cyo waje niyo. Amen. Wewe wamanitse amaguru hajya kubera Je urumva ngwaye ngaho mu gikaraza nijoro harara. None uje gusambura igicaniro cyane je niyubakiye. manzi urindire mvugana nawe kuko nawe ndagushikako. Kwira mu rugo. Oya. Nimbuse. Oya aho mwayobeje. Intama za Kristo ni kera. Wowe rero uri Yesu uje gushira ibintu. Sindi we mugabo ndo mukozi wayo. Amen. Ndumukozi wiwe kandi aho ugiye uvuga kuri muvyara we Yohana byo koza byo ari byo wawe. Mubwire ngwaye ikintu ngaha. ntagire umuntu n'amasaha kumwishuka. Yambariye ngo
ngo ngire ngo amagende abijya by'agatebete none numva umugongo wose ariko kuso kwica abantu umuntu agira kuba barino no urazi sport yo mbega wowe urazi ibintu byo kuvura ntafisi ibibazo by'indahari ko bamanza kumukora bakamanza bakamamasa ahantu ubwo bushobozi we wabuhawe ashaka dusengereyo ugomba upinga amavuta yari muri jeyo iki gikiriza mu izina rya Yesu Kristo dukorera amen ikironka amahoro amen mwavuze ko mufite ikibazo nyabaki numva nkitse umudayimoni w'inyatsi numva nkitse niyirukanwa no kugira marche do canal ariko yirukanwa no gusenga numva nkitse bifatanije no kwizera urizera ko Kristo Yesu ashobora kwirukana inyatsi amen Kristo Yesu nabigukorera amen wowe uje kukandamiriza umviriza yindira manda hani washunguriza umviriza aguruka mumvire mu rugo reka nawe aguruka mumvire mu rugo rero umviriza shamuhungu bafite ikibazo yanyoye amazi menshi nige tumanze tubohora ubwoko bw'Imana kenge buhorero wawe uko muri ko muri baje izi ni ntama za Kristo zikeneye kubohora izi ni ntama za Kristo zikeneye Kristo kubohora yazikeneye wewe mu rugo wawe izi ni ntama za none wewe mu rugo wawe urabahereye abantu hari bitaro mu rugo natewe mu rugo wawe kuri kunsumvya itura mu rugo reka intama za Kristo zibohora kuko kamera natewe mu rugo wawe sinkankamira wewe mwankamira batayimona Usengera by'ukuri urazi ko naguhindura usengera by'ukuri urazi ko intama za Kristo zirabohora usengera intama za Kristo zirabohora reka dusengere we twakubona uko mutera kajega bigogo wawe ubujyajya bwawe akamuvira mu reka kuduciramo reka Imana y'ukuri ndakukiza ikiraki manzi bikiraki manze reka Imana y'ukuri kore mu itera yasi manzi bikiraki manze kiramaramaye manzi bikiraki manze mbohoro n'amaboko ndayatatata mu itera rya Yesu ugasubira kunkora ko amaboko ndayatatata amaguru ndayatatata uwo mukozi Imana y'ikinyoma uwo mudayimoni ukuboko kunkoze ko ariko manze kugumukonya ni kwari kuri ushindwa na n'ukundi uregeye kunkora ko kugumuka ushindwa na uregeye wavuze ko bise twatonya baki ushindwa na uregeye katika jina Yesu hanyuma nguru umupasiteri w'ikinyoma ibito y'amazi vugiki ushindwa na uregeye none pastor imbere y'usengera usabire n'ukuri ntumeze wowe nguru umusenzi wowe muri ubu bwicanyi mu izina rya Yesu Kristo dukorera amen atari bayara atari amen dakoni ikibazo ufise cy'amazi wanyoye kigende amen n'inyota nigende amen uzi ikibazo urizera ko Kristo abikora nibaze basubire kubabesha no kubaboha mu itera rya Yesu ukwizera ni kujana n'ibi by'amadeliverance by'ubwira ngo kora ikigiriki wa mudayimoni mu izina rya Yesu Kristo ugende ugire mariage nimugende Yesu Kristo ababohora yakuba kwa shetani hanyuma uyu nawe dusigarane turazi ibyo tuvugana uragahura na Yesu umumwesherezi yo Yesu musana cyane namwe ariko mubohoke ntagira abantu basubira kubahena ngo bafite ibyumba by'amasengesho ntagira abantu basubira kubahena ngo Pora amoresheje uzohura na Satani wa musegerawe kandi muze murabaraba musuzuma n'ibyo bababwira hari byinshi tudakora mu kugomba kwigaragaza uramenye yagabo ariko nari kukumaramaza ariko kubera ko waje uvuga Kristo kandi hariho na bimwe uhora ukora ugasengera abantu bagakizwa mugabo nejo bundi aya madeliverance yo guhamagaza abantu mu ngo zanyu mugafata abantu nk'abaja manika amaguru nywa amazi ivyo bintu ntaho vyanditse mu ijambo ry'Imana uramenye kandi yagabo twebwe abakozi b'Imana b'ukuri ikindi gihe je ngiye kubahana ndabashishure ndabamotore ntasubira kumva hiwe hari icyumba c'amasengesho cyo kuyovya no gutubiza ubwoko bw'Imana nzogisangangura nsangangure dayimoni nsangangure n'ibindi hanyuma iyo bito y'amazi igihano ndaguhaye kuba maze kugenda nawe yiri mu yihetse nanje ntayo nuragiye ko ngero ngiriye nabi nagomba nikaragaze mu yindi shusho